Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Uno munsi nipfuje ko dusangira amajambo ari muri Bibiliya, ariko mubanze murabe video. Nanye ndaba muri komanteri hari umuntu yagize komanteri avuga ati byoba byiza ubanje ukadusigurira ibijanye n'aya nizi video mba nasize ko z'abatinganyi canke z'ibibwa canke z'ibintu byo bitandukanye biriko biraba mu isi, nkabasigurira hanyuma canke se ngo nkasigura n'ijambo ry'Imana nyuma nkaca nkurikizako video. Rero canke nkabanza video. Rero niyo mpamvu shaka mubanze murabe video. Ivideo rero mugira murabe ni video y'abakobwa babiri bagize mariage, umwe bamwita Georgia uwundi Toby. Ubwo rero bagize mariage, ariko kubera hari gihembana ibisomwa turi buzirikane muri Bibiliya, haba ari gihe ari gisomwa kirekire, ntabwo ivideo yose uko imeze ariko nza kuyikoresha, kubera ko nk'ibintu byo itangura kujya kuntu bambara baberekana ibirato bari bwambara n'impuzu bari bwambare, bimwe ndabikurako kugira dusigarane nyene ibyo tubona bikwiye ko twiga tukabona ibitagira akamaro ndabikuramo, sigaze iby'akamaro. Rero n'abakobwa babiri bagire mariage, noneho duca tuzirikana ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo c'Amamuko ku kigabane cya 18 kuva ku karongo ka 17 kugeza ku 33. Rero banza murabe video, hanyuma izindi siguro ndazishirako ica zisigura n'ibiri muri Bibiliya muheza gikwe. Wow. Wow. Wow, it was incredible. I'm sure that every person here feels as I do. What a privilege, what an honor, and what a joy to be here in this romantic setting, in this romantic city, on this day, sharing this moment that will mark the beginning of Georgia and Toby's greatest adventure. I'm delighted to share this great example of unconditional love and support. Take my hand. Come walk with me. I will show you the way and let you see how love and happiness will make you feel and make your life feel so unreal. I will hold you tight
all through the night and never let you out of my sight. For you belong to me, for all the words to see. Thank you. And now it's your time for the exchange. I take you, Toby, To be my wife, to be my wife, life partner, and friend. loving that I know of you, Loving what I know of you and trusting and what trusting what I yet don't know. I look forward with I my look heart, forward with my heart with and my soul heart and soul to growing to together, growing together getting to know and the to getting woman, to know the woman that you will become, and falling in love a and little falling bit more in love a little bit more every day. I promise I promise to talk and to listen, to trust and appreciate to you. trust, She said, to trust and appreciate and you, appreciate you, to respect to respect and cherish your uniqueness, and to support, to support, comfort, to comfort and strengthen you your through the life, joys and and sorrows, in sickness in sickness and in health, for as long as it will. until life do us apart. From the very first moment That I saw you that I saw you walk past, walk past, I have been captivated by you. I was captivated by you. You are such an amazing You person, were such an amazing person, full of passion, full of passion and And life then- and energy, energy, and I'm so grateful that and I'm so grateful I have been able to that I've walk, been able to go on this journey with you, holding your path. hand. holding your hand of life. I remember early in our I relationship, remember early in the relationship making that a promise to I made myself this promise to myself that I would always love you and that I would always keep you safe. because you were so You were gorgeous, so gorgeous, and I was just so in love with you. And to- today, I'm going to make that same promise right here in front of everyone in the world. Georgia, I vow to always support you and be there for you, Even if I'm miles away, even if I'm miles away. I vow to nourish your soul I vow to nourish your soul so that you can continue to become so that you can continue to become everything you everything wish that you you used to be. I promise to keep your heart safe I promise to keep your heart safe and warm and warm so that you can feel all the so love that you can feel all the love and and laughter laughter of the world. And I vow to always grow And I vow to always grow and evolve as an individual and evolve as an individual And so as that I your can be partner. your best partner possible. May this ring remind you always of the vows you have taken here today. And may this ring be blessed by the love with which they are given. Georgia, That's right. out Georgia, loud. I give you this I give you this ring ring as a symbol of my love for as you. a symbol of my love for you. I marry you with this ring, I marry you with this ring, with all that I have with all that I have and all that I am. and all that I am. Toby, Toby, I give you this ring I give you this ring as a symbol of my love for you. as a symbol of my love to you. I marry you with this ring, I marry you with this ring, with all that I have with all that I have and all that I am. and all that I am. Oh God, it's enough. Ladies and gentlemen, by the power invested in me as a minister of your ceremony and recognition of this congregation, I pronounce you, Georgia and Toby, united in marriage. Please seal the marriage with a kiss.
rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Ubwo rero ndizera mwabonye video mwabonye ni y'abakobwa babiri bagize mariage, kandi abantu bo muri Afrika muri kumbwira kabisa ibara ryaraguye, mbese bamwe byarabatunguye muri ko murabona ingene imbwa zigira mariage n'abantu, canke abagabo n'abagabo bagira mariage, canke abagore n'abagore bagira mariage. Mu by'ukuri ntimubifate nk'imifino, bijya nukuri niko biba bimeze, ni iby'ukuri niko bimeze, biba ari byo nyene uko nyene mubibona mba nabibashiriyeko. Dusenge cyane, isi igeze ku musozo. Noneho rero ujya mukobwa bamwe ati wodusigurira ibyo ari byo. Bujya bukwe umukobwa umwe yitwa Georgia, uwundi yitwa Toby. Rero nukuvuga ko Georgia ari umugabo yashimye Toby kugira bagire mariage babane. Hanyuma hari ibindi baba bagiye bashiramwo bijanye n'ibirato, bijanye bijyana agenda bikuramo, nta n'amajambo barimo, ariko abumva icyongereza bo barumva ibyo baba bariko baravuga bakabitahura. Rero n'amajambo nyene kujya umugore n'umugabo bambikana impeta bemeranya kuzobana, nabo niko baba bariko baravuga ko yemeye kumubera umugore, ko yemeye kuzomukunda, ko mbese nyene ko bazobana mbese ubuzima bwabo. Hanyuma kandi na Georgia yitwa ko ari umugabo, urumva yamwemereye ko azomutunga, bazobana mu magorwa, mu marushwa, nako mu magorwa no mu mahigwe. Bijya mbere jewe ikintu nabonye bararusha n'amajambo bajya abagore n'abagabo bavuga imbere ya patiri cyangwa imbere ya pasiteri. Bo bafise amajambo mesha na sosa nyene, kandi urabona ingene babyishimi. Imana idutabare cyane. Mugaca mubona n'imiryango iba yabashigikiye, abandi hakaba hariho se w'umukobwa aza kumutanga akamuhereza wamushimye. Bana b'Imana, Imana idutabare cyane. Nukuri isigeze ku mushoza, abandi bameze nka yanyondwiye yumiye ku rushato rw'inka, inka yarariwe kera. Burya rero abantu bakidadira ku by'isi bazi ko isi igihagaze, naho ntibamenye ko isi yaramaze kurengana, hasigaye gato. Wowe nshuti yanje, itegure muri aka gahe usigaranye, utazi ngo nejo canke niyijya yejo. Imana idutabare cyane. Rero kubumva icyongereza canke se kubatacyumva, murabona ko hajya umuntu ariko araraganisha abantu bageraho bakavuga hajya basomana. Ujya muntu rero ariko arabaraganisha yageje arababwira ati rero murafise uburenganzira bwo gusomana, bwo gukisingana. Bagaca bakisingana. Imana yo mwijuru dutabare cyane, nukuri birakomeye. Rero ijambo ry'Imana tuzirikana nijya mu gitabo c'Amamuko ku kigabane cya 18 duhera ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 33. Ijambo ry'Umutware riravuga ngo Aburahamu avugira Sodoma. Umukama yibwira ati mbega mpishe Aburahamu ibyo ngira ngire, kandi Aburahamu abwirizwa kuzoba igihugu kinini kandi gikomeye, n'amakungu yose yo ku isi akazohezagirwa muri we. Nkako naramugenye ngo yigishe abana biwe n'umuryango wiwe mu nyuma ziwe kuzigama ingendo y'Umukama mu gukurikiza ubutungane n'ingingo. Niho Umukama
azorangura iryo yemereye Aburahamu. Umukama avuga ati induru yayagiriza Sodoma na Gomora yabaye nyinshi kandi ibicumuro byabo byabaye umurengera. Ngira manuke nje kuraba ko ibyo bakoze bihuye n'induru yashikiriye atari ibyo naho nyene ndabimenye. Babagabo bava aho berekeza Sodoma. Aburahamu nawe yari agihagaze imbere y'Umukama. Aburahamu aregera avuga ati mbega ugira ujaniranye intungane n'umubisha? Kumbure mu gisagara harimo intungane zishika 50. Nabo urabatikiza. Ubwo niwogirira ikigongwe ico gisagara cyose kubera izo ntungane 50 ziba muri ico? Nirikabe ntiwokora ikintu nk'ico ngo wice intungane n'umubisha. Nirikabe ntiwokwitiranya intungane n'umubisha. Umucamanza w'isi yose niwe atokurikiza ingingo. Umukama avuga ati ninasanga muri Sodoma intungane 50 hagati mu gisagara ncangirira ikigongwe igisagara cyose kubera bo. Aburahamu asubiza yo avuga ati ariko ndubahuka jewe mvugisha Umukama kandi ndi ivu ndi umunyota. Kumbure muri abo 50 b'intungane harabuzemo 5. Woca utikiza igisagara cyose kubera abo 5? Yishura ati oya, ninagisangamwo 45 sindagitikiza. Abandanya amubwira ati kumbure hari 40 gusa. Avuga ati ntaco nogira kubera abo 40. Avuga ati ntushavure Mukama. Ndacabandanya kuvuga kumbure hari 30 gusa. Yishura ati ntaco nogira habonetse 30. Avuga ati ariko ndubahuka jewe mvugisha Umukama kumbure hari 20. Yishura ati sindagitikiza kubera abo 20. Avuga ati ntushavure Mukama, ngira mvuge ubwa nyuma kumbure hari 10. Yishura ati sindagitikiza kubera abo 10. Umukama agiye kuganira na Aburahamu aragenda. Aburahamu nawe asubira iwe. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, kubera ko igisomwa ni kirekire kandi mbashaka kuyihutisha audio gusa, kuri video kuri YouTube niho bihava biba birebire. Ego niyo mpamvu ntaza gusigura akarongo ku kandi nkuko narimenyereye, ariko nawe ndagusaba uze urabe iyo video, uze guca usubira mu aya majambo urabe. Reka turabe amajambo amwe ya mbere, ibisigaye ni ibintu byumvikana. Hajya Aburahamu ariko mbese novuga ati ariko araharira n'Imana. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Aburahamu avugira Sodoma. Ninde mwiki gihe ariko aravugirira isi? Aburahamu yavugira Sodoma ngo Imana ntitikije Sodoma. Mbega mwiki gihe ninde ariko aravugira isi yose? Ni wewe wahisemo gukurikira Imana. Komeza uvugire isi yose
uvugira abantu bose kumbure hari igihe wewe n'uwundi ntazi canke wewe nanje hari icyo twosaba Imana kumbure Imana igaca inkoni ngufi. Akarongo ka 17 kavuga ngo umukama yibwira ati mbega mwishe Aburahamu ibyo ngire mbese Imana iribwira ati ihishe Aburahamu ibyo igiye gukora muri Sodoma na Gomora. Kuko ni wabisoma ugahera kuri 17 canke kuri 18 uko byagenze uraza kumenya ingene byatanguye kugira Aburahamu mbere ariko araganira n'Imana. 18 kandi Aburahamu abwirizwa kuzoba igihugu kinini kandi gikomeye. Mbese Imana iribwira ati misha Aburahamu ko ngirandikize Sodoma na Gomora kandi Aburahamu azoba igihugu kinini. Mbese twese turi bene Aburahamu. Turabandanya n'amakungu yose ku isi. Murumva ko natwe tuje mu n'amakungu yose ku isi akazohezagirwa muri we, ngo akazohezagirwa muri we. Ubwo rero amakungu yose isi yose abemera Imana bose bazohezagirwa canke twahezagiwe kubera Aburahamu. Rero niyo mpamvu Imana yavuga ati reka sindamuhishe ibyo nkore. Niyo mpamvu Imana imaze kubibwira Aburahamu yagerageje kuvuganira Sodoma. 19 nkako naramugenye ngo yigishe abana biwe n'umuryango wiwe mu nyuma ziwe kuzigama ingendo y'umukama mu gukurikiza ubutungane n'ingingo. Imana yavuga ati yatoye Aburahamu iramwigisha kugira Aburahamu aze yigisha abana biwe, kugira aze yigisha umuryango wiwe kuzigama ijambo ry'Imana, kuzigama ubutungane bw'Imana, kuzigama ibyo Imana ishaka. None nyimbura umwana wa Aburahamu wumva koko ko uwo mugisha wa Aburahamu ushaka, woja gushigikira ibi bintu wabonye muri video? Ubu twemeze ko bajya abantu babirimo babishigikiye, twemeze nyene ko ari abantu bari muri b'Imana nyene bemeye ibyo Aburahamu yatwigishije cyangwa atwigisha. Imana dutabare cyane. Turabandanya. Niyo umukama azorangura iryo yemereye Aburahamu, ngo niyo umukama azorangura iryo yemereye Aburahamu. 20 havuga ngo umukama avuga ati induru yagiriza Sodoma na Gomora yabaye nyinshi. Ngo umukama yariko arabwira Aburahamu ngo induru yagiriza Sodoma na Gomora yabaye nyinshi. Nkuko Imana iri mu ijuru iriko iraraba ibiriko birabera mu isi kavuga ati induru yagiriza abantu bo mu isi yose, induru yabaye nyinshi. Kandi ibicumuro byabo byabaye umurengera. Ngo ibicumuro byabo byabaye umurengera. Wowe uri kuraraba ibicumuro si umurengera kweli? Ubu wowe ubona ni giki gisigaye wovuga ngo Imana izotwibukira ko canke wovuga ati hariho uwo tuvuganira bikaba Imana igasuka mu mabisi? Kubera kuri Sodoma na Gomora ndibaza nta bipupe by'abagore canke abagabo byari bihari, canke ibitoyiza abagore canke abagabo bakoresha bihari. Kwanza ibitoyiza ngira bikoresha abagore gusa, hari ibirobo by'abagabo byitwa ko ari ibigore by'abagabo. Rero ibyo byose nzobibarondera nzobizana mubone amahano. Ariko hariho ibyo ntinya gushirako kubera ko biba bisesenye kandi biba bigoye nyene kuraba. Ibibwa ingene biba bijyamye n'abantu, ibyo onyi naratinye kubishirako bimwe na bimwe. Ariko isi igeze kure.
namwe murabibona utwo dukobwa ukuntu dusa neza twari dukwiye kubaka yo ariko mwabonye mw'irya video aho ujya Jojo ariko arabwira amajambo Tobi, hanyuma Tobi akaza gusoma ku kuboko kwa sheri wiwe asoma yumva byishimiye ariko Mana yo mwijuru dutabara. Ibintu ntivyoroshe. Turabandanya ngira manuke nje kuraba ko ibyo bakoze bihuye n'induru yashikiriye atari ibyo naho nyene ndabimenye ngo Imana igira imanuke ngo kuraba yuko ibyo bakoze bihuye n'induru Imana irikirumva iyo yibereye mu ijuru yicariye mu ijuru ngo Imana igira imanuke niko yabwira Aburahamu ariko camwibaza Imana yarabivuga ihagararanye na Aburahamu bariko baraganira ariko Imana yabwira Aburahamu ngo ngira manuke Imana yabwira Aburahamu uti ibyo maze kumva muri Sodoma n'ibyo niko ndabona byasesemi ngira ngende ndabatsembe. 22 haravuga ngo babagabo bava aho berekeza Sodoma. Aburahamu nawe yari agihagaze imbere y'umukama. Aba bagabo rero mubamenye neza musubiye muhereye ku gice cya 18 cyangwa mugiye ku gice cya 17 niho abari abagabo batatu b'abamarayika rero bavuye aho impande y'Imana na Aburahamu bariko baraganira bo berekeza kuraba ibiriko biraba muri Sodoma. Aburahamu nawe yari agihagaze imbere y'umukama. Aburahamu aregera avuga ati mbega ugira ujaniranye intungane n'umubisha. Aburahamu abwira Imana ati ugira ujaniranye intungane n'umubisha kuko Aburahamu yumva ko nubwo hariho ubugome muri Sodoma na Gomora ko hashobora kuba harimo intungane. Niko Aburahamu yiyumvira ariko kandi Aburahamu agakubitiza agatima ku muhungu wabo Loti. 24 kumbure mu gisagara harimo intungane zishika 50 nabo urabatikiza. Aha rero niho ntaza kwisunga ku burebure gusigura urumva ko Aburahamu abajije Imana ngo niwasanga y'intungane 50 urabatikiza. Ubwo niwogirira ikigongwe ico gisagara cyose kubera izo ntungane 50 ziba muri ico. Aburahamu akabwira Imana ati kumbure wasanze intungane 50 wogirira ikigongwe ico gisagara kubera abo 50 barimo. Aburahamu yibwira ati Imana ntiyica abantu bose ngo abantu 50 b'intungane barimo nabo bapfiremo. Ubwo se baba barimo. Imana irishura iti ikigongwe ico gisagara cyose kubera izo ntunga musubiyemo murantunga ntirikabe. Imana iravuga ati ntirikabe ni Aburahamu nyene avuga ntirikabe niwokora ikintu nk'ico ngo wice intungane n'umubisha. Ntirikabe niwokwitiranya intungane n'umubisha. Umucamanza w'isi yose niwe atokurikiza ingingo. Ni Aburahamu nyene yariko arabwira Imana ati Mana ntirikabe ngo uhave wica intungane n'ababisha bose mujaniranye ati kuko wowe uri umucamanza w'isi yose rero byuri kigongwe kubera izo ntungane 50 zoba zirimo. Rero ngo umukama kuri 26 umukama avuga ati ninasanga muri Sodoma intungane 50 hagati mu gisagara ncangirira ikigongwe igisagara cyose kubera bo
Imana yavuga ati niyasanga mu gisagara intungane 50 acagira Imana ikigira ikigongwe. 27 Aburahamu asubizayo avuga ati ariko ndubahuka jewe mvugisha umukama kandi ndi ivu ndi umunyota. Aburahamu aragera kandi arisuzugura mugabo arabandanya. Kumbure muri abo 50 murantunga abo kumbure muri abo 50 b'intungane harabuzemwo 5 woca utikiza igisagara cose kubera abo 5. Ubwo Aburahamu arabandanya akabwira Imana ati kumbure harimo muri abo 50 habuzemwo 5 woca utikiza igisagara cyose kandi hasigaye kumbure harimo 45. Imana yaravuze ngo ya nabone ntabo bikiza. Nubundi Aburahamu yarabandanije ati kumbure nitwasanga hariyo 40. Imana yavuga ati hariyo 40 sindikiza igisagara. Aburahamu arasubira ati murambabarira nubwo mbandanya kukujajinga. Ati kumbure murantunga muze kukujajinga n'icyongereza nubwo nkomeza kukubazaguza. Ati kumbure ni wasanga 30. Mbese baravuganye gushikaho bagera ku 10. Imana yavuga ati nubundi ninasanga 10 sintikiza igisagara. Rero umwanya uri kurihuta. Wewe wibaza nk'ubu Imana ije wibaza ko nk'ubu yosanga abantu bangahe? Mbarira nawe. Uravye abagabo kwa bijyamaze iminsi ndabereka by'abagabo bambaye amakositime baherekeje abagabo nkabo kugira mariage canke baherekeje ibibwa kugira mariage. Sindabereka video yimbwana n'umuntu w'umugabo nayo. Ariko nabyo biriho. Bana b'Imana gusa dusenge cyane. Nukuri ibintu birakomeye. Harabama bangira ngo ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye kabisa. Sinibaza nanjye niko ndaraba abantu murabona baba bari mu birori bikomeye mu amapati aryoshe biba bikwiye kuba ari abantu nyene b'Imana kabisa bari mu bintu by'Imana. Ariko murabona ibintu baba barimo n'umunuko n'umuruho. Imana yo mu ijuru ikomeze dutabare cyane. Bana b'Imana rero ikigwa cy'uyu munsi nukumva kuntu Sodoma na Gomora yari dutse kubera ubugome bw'abantu. Rero buryo ubandanije usoma uko babagabo bageze kwa Loti bagashaka gufata bagabo kandi barabamarayika kandi ngo bari ko barashaka kubasambanya. Urumva muri Sodoma hari haradutse ibintu by'ubutinganyi, ibintu mbese bisesema Imana. None nk'ubu mwibaza ngo Imana iranezerewe? Iyo Imana inezerewe nituba turiko turahura n'amakuba turiko turahura nayo, none izohasanga bangahe? Wewe rero witeguye bana b'Imana ukwisi rushirizaho kuba mbi, ariko wewe urushirizaho kugura umwambaro mwiza no gusiga ikirato no kugorora impuzu. Aho ndiko ndavuga kugorora imitima no gusenga, gusiga ikirato, gusenga, kugorora impuzu, kumva kuri yegereza Imana uvuga uti Yesu Kristo nakubita inzamba njane nawe. Witegure kuko dusigaranye igihe gito, igihe ni gito. Video iri kwihuta kuba bumviriza audio kubaravye video nabo ubwo nuko umukama Imana bahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ukeneye ko hari ibindi no kongeramwo urazoza urabishira muri commentaire. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.